nimba mushaka ihinduka izo mpinduka zitegerezwa guhera kuri twebwe nyene. Montrons à la population et au monde que nous avons changé. Twereka abakongomani n'amakungu ko twahindutse. Burya barakwiye kumenya impunzi zirafasha cyane kugarukana umutekano. Yego. Twirengagiza ibi byo gutanga abana babo bakaja ku rugamba. Ico ni faze ya mbere. Ariko kuza gusubira mu matongo n'ivyanyu kw'abantu bahunze kurafasha igisirikare gucunga umutekano cyane kuko muhita muhinduka imboni z'igisirikare kiriko kizana umutekano ahantu kandi ikindi naco ahantu abantu baba n'umwasi ntaronka hanyegera. Aha nk'ibi za FDLR zose ubona birirwa barigenza za Katoyi za Nyiragongo sinzi hehe abanyagihugu bahahunze hamwe bogaruka bakaja muri bijya bice kugira FDLR asubire kuronka ahantu hanyegera bica bimugora. Abanyafrika dukwiye kubona ngo naho hoba intambara tumenye yuko ari twe tubwirizwa kugira uruhara gukubaka ibihugu byacu. Ivyo guhunguka ja mu nkambu kicara burundu ubonye umutekano garutse shingura amahemu utahi kandi bibaye ngombwa guhungira mu gihugu co hanze. Novuga ngo niyo mugambi wa nyuma kuri jewe. Sinzi mvuze ngo mugambi no. Niyo rukuru ya nyuma. Kubganje kuja gushinga inkambi z'impunzu mu kindi gihugu hanze. Yoba ariyo decision ya nyuma. Ibintu by'ihonyabwoko canke ivanguramoko kwibi vya rubanda ico mwita vya rubanda vy'abanyagihugu n'ibindi vyose bitesha agaciro umuntu bibwirizwa guhagarara. Apporter la sécurité à notre peuple, qu'il vive en paix, que le déplacé et le réfugié puissent revenir et que nous puissions développer notre pays ensemble. Ati duha amahoro abanyagihugu bacu abaturage bacu ati abahunze bagaruke impunzi hanyuma amahoro abone kugaruka mu karere kacu. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu turabasuhuje abadukurikira umunsi ku wundi, dukomeje kubashimira cyane mwebwe mwakoze subscribe ndetse namwe muduha ibitekerezo bigiye bitandukanye, ndetse mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News. No kuri ndabashimiye aho mugejeje Rabi. Ibihumbi 9 mu cyumweru kirenze iminsi 2 abari abantu benshi tugomba gushimira cyane baba barakoze subscribe ku makuru n'ibiganiro tugenda tuba. Rego ubundi wibuke ko ari migration tout simplement. Nabari kuri Gasaro bimukira kuri Gasaro News. Yego. Migration tout simplement. Shawajureka. Sharabira telemigration kabisa. Mukomeze muzere mukore subscribe ndetse mukurikira ibiganiro byacu. Nukuri ndabashimiye cyane. Burya gushima ni umuco w'ingenzi Rabi, bituma abantu babona ko badakorera ubusa. Sibyo? Uwacu bavuga ngo gushima byamaze imicungo ya patiri. Gushima byamaze imitungo ya imicungwe cyangwa ico mwita mwebwe mu byitiki amaronji ya padiri. Amaronji. Umva yari mu padiri yari umupadiri w'umuzungu. Akamura agahereza abana urakoze pati. Ngaruke ndabahe. Akongera komeza bahiriza. Nawe akaguma bari muri bya bintu byo gushima baratinda barayimumaraho. Yego. Njyewe ntago wazamarana ibiganiro nta kibazo.
oya wewe ntibazakumarana ibiganiro ahubwo bazogukurikirana aho uri hose kubera urumva urabashimira nukuri hanyuma reka duhere muri Kivu ya ruguru rero Rabini ntekereza ko rero wabibonye aho General Sultan Makenga aho yayoboraga inama y'umutekano aho yavuze ndetse n'amagambo akomeye n'abantu nagiye mbona babigarukaho bati rwose yari ameze neza yambaye imyenda idasanzwe ariko irasanzwe kuko ni imyenda ya gisirikare ntago ari imyenda ya civile nekereza ko abwo byari kwatungura iyo batumubona yambaye imyenda ya civile ushimye guhera ku myenda kwe nabonye abantu benshi bati kabisa Sultan Makenga yambaye neza nagiye mbona ibitekerezo by'abantu ubundi muri kamere y'umukongomani kwambara nabi ntibirimo niko barabibona niko bababwira ngo bien sapé rero dijya teni gusa nuko ari teni iri muri kurere iri fonse yirabura ni teni nziza pe nawe none wowe urumva utabivuze ni teni nziza kabisa kandi urumva yari yambaye nk'umuyobozi kameme none bagomba yambare nka wazarendo nawe urumva ntiyoza kwambara nka wazarendo yego ntekereza amagambo yavuze wayumvise nayahe magambo yavuze ukumva yuko kuba barekura ibice bafashe Rabi bikigoranye ubwa mbere yariko agirisha inama abayobozi akababwira yuko babwirizwa gukora impinduka handiko ndabivuga mu majamba apfunyapfunyije ko babwirizwa gukora ihinduka muri Kongo ku buryo n'ibice bindi bibafatira ko akarorero yego cyo ni cyambere bakagira ikinyapfura ikindi arababwira ngo ihinduka rihera kuri wewe nyene ugiye gukora ihinduka ni ubanza guhinduka kugira ngo ushobore guhindura byensira ibindi umva rero nta kuntu worarikira abantu kuzana impinduka kandi uziga guheba aho wafashe ntivyumvikana ariko mpinduka wozizana uri kurarekura aho wafashe bishoboka ariko naho yavuze ati notre pays passe beaucoup d'états dans le désordre aho avuga ko igihugu cyabo nyine cyagiye kimaze igihe kinini mu kavuyo cyose mu kajagari aho yavugaga ko ngo bagomba kugishyira ku murongo ati ndetse nizere yuko tuzafatanya ati nous imposerons les changements n'est-ce pas ayo babwiyaga nyine ko bigomba impinduka aganira navuga muri inama y'umutekano yavugiyemo amagambo menshi ndetse aho ubona yuko kugeza kuri iyi saha Rabi ibyo kurekura ibi bice sinzi ariko ubundi jeyo muri ko muravuga ngo kurekura ibice yego rimwe birantwenza ubundi reka duhere ku karorero wewe uri ngaha uremera ko umunyarwandakazi yego uwo guha I'm proud niki wumva umuntu yoguha kugira uve mu Rwanda nta na kimwe none kubera iki mugomba ko M23 wiva muri Kongo ntabwo ari twebwe tubivuga ni leta ya Kinshasa reka dufate ko leta ya Kinshasa n'abandi twebwe turamenyesha kubera iki bagomba ko M23 nk'abakongomani bava muri Kongo mwayina ikintu woha umuntu ngo avi wabo niki ivyo uje cyo ndabifata nko kubwira umuntu ngo nguha amafaranga ngahe kugira ngo nkwicupfe yego ayo mafaranga woca umuntu kugira ngo akwicupfe yoba ngahe ntayariho nk'ijambo rimwe ntayariho kuko n'umucangira bagomba kwaca ingero hanyuma agataha akaja kuyajya byumvikana rero kubwira M23 ngo rekura ibice wafashe ni nkaho jezi biranso mu mbabarire biranso bari rimwe ni nko kubwira umwana ngo viwanyu gindi uje kwangara none uwo muntu ndazokwemerera kuva iwabo akaja kwangara ivyo rero abakongomani bagahereye kubiheraho bakabona yuko ivyo gusubira inyuma kwa M23 ntibirimwo kiretse bakorewe akarengane kakarenga ubushobozi bwabo bakaneshwa aho d'accord ukuntu navuze bakorewe akarengane kakarenga ingufu zabo bafise kakabirukana iwabo nkuko bari baragakorewe harabarunze mu makara Rabini rero agiye kumutranslator ati vous ne voulez pas les changements pourtant ces changements doivent commencer par nous-mêmes ati nimba mushaka ihinduka
izo mpinduka zitegerezwa guhera kuri twebwe nyine. Montrons à la population et au monde que nous avons changé. Twereka abakongomani n'amakungu ko twahindutse. Cyangwa se n'isi. Niyo makungu rega kubera n'ibyo nibyo mu Kirundi bavuga amakungu koko. Yego ndakomeje aho yakomeje ati ndi kujya mbisoma ngo car on ne peut pas changer les autres si l'on ne sait pas d'abord changer soi-même. C'est possible. Ati ntushobora guhindura abandi mu gihe wewe ubwawe utahindutse. Ati birashoboka aho yababazaga nyine. Ati toutes ces mauvaises pratiques que nous combattons, les antivaleurs comme les tribalisme, munaza kwihangana amagambo ni dutoya, les voleurs de bien de l'état, tout cela doit cesser. Ati ibintu by'ihonyabwoko cyangwa ivanguramoko, kwibi vya rubanda, ico mwita vya rubanda by'abanyagihugu n'ibindi byose bitesha agaciro umuntu bibwirizwa guhagarara. Apporter la sécurité à notre peuple, qu'il vive en paix, que le déplacé et le réfugié puissent revenir et que nous puissions développer notre pays ensemble. Ati duha amahoro abanyagihugu bacu, abaturage bacu, ati abahunze bagaruke impunzi, hanyuma amahoro abone kugaruka mu karere kacu. Yego muraza kuza kwihangana Rabi, ni dutoya, niyo mpamvu ndi kugenda nsoma n'utuntu dutoya kabisa ubona ko dusa naho tugoranye gusoma. Aho ndi kubisoma niyo mpamvu ubona yuko byabanje hari aho ndi kugera bikangoraho. None se Rabini rero aya magambo wiyumvira uti tugomba guhindura iki gihugu, ati cyanyuze mu bihe bibi ndetse navuga bikomeye, ati ndetse twebwe tugomba kugihindura. Iki kintu uri kumvamo iki? Ndikumvamwo iki? Ndikumvamwo ico bita mu Gifaransa la révolution, nkuko bisanzwe ari ntuze yari mouvement révolutionnaire. Umva kandi yongeyeho ati c'est pourquoi je vous demande de vous engager pleinement avec discipline. Le changement ne doit pas seulement se dire avec la bouche, il doit se traduire sans les actes. Dans les actes. Dans les actes. Yeah. Ati nagomba ko muvyumva neza, ati impinduka zikwiye gukorwa mu majambo gusa, kuvugwa mu majambo gusa, ariko zerekanwa n'ibikorwa. Yego. Yeah. Ati en tant que les dirigeants, vous devez d'abord incarner ces changements. Ati nk'abayobozi babandi mutegerezwa mwebwe kwibona ko izo mpinduka, canke mwebwe nyine nimwe mutegerezwa donc abanyagihugu babaravye bababone mwimpinduka. Yego. Incarner le changement, murumva nukwibonamwo wewe nyine aba umuntu akuraba akakubonamwo impinduka. Yego, aya ni amagambo rero navuga akomeye ya General Sultan Makenga ubwo yayoboraga inama y'umutekano muri Kivu ya ruguru. Rero Rabini ngewe uko mbibona kabisa, urabona ko hari ahantu umutekano wari mwinshi wakajijwe cyane, kandi koko birumvikana ahantu General Sultan Makenga bari biba bigomba kuba n'umutekano wakazwa cyane. Erega umenye ko ari we le promoteur w'icama M23. Iyo atahaba ngo agire ico cyiyumviro gihera ku muntu umwe kikaja kuri babiri kikaja ku bantu benshi, muga cyahereye he kuri Lonwayo Doride, ategeza kuba ari umuntu umwe. Nawe rero M23 Lonwayo Doride yazanye M23 ni General Sultan Makenga. Byumvikana ko gukaza umutekano ku gishitsi cy'ivyiyumviro cyora vyumva nawe ni nkuko ari president de la République, reka tubivuge, ni nkaho afatwa nka president de la République muri iki gihe, kuko niwe yazanye icyiyumviro cyuko M23 ihaguruka ikaja kugwanira agateka kayo. Gukaza umutekano rero ahubwo na drone hajye ushobora gusanga zari hejuru, nuko umuntu ataho biverifia ngo bishoboke, nandi ushobora gusanga zari kuko ubu turi muri monde technology kigezweho aho uburyo bwose bwo gucunga umutekano usanga buhari. Ndetse aho nabonye ati binyuze mu buyobozi bwawe bwo babwiraga General Sultan Makenga
ati abaturage ba Kongo ati bashobora kuba babugiye kubona ibyiringiro bishya by'ejo hazaza. Ati impunzi noneho ubu zishobora gutinyuka kuba zasubira iwabo. Ati umutekano nubwo bitaraza neza urimo uragenda ugaruka. Ati kandi twizeye ko ubutabera buzasubira mu mwanya wabwo. ubundi ikintu cyitwa impunzi burya barakwiye kumenya impunzi zirafasha cyane kugarukana umutekano. Yego. Twirengagiza ibi byo gutanga abana babo bakajya ku rugamba. Icyo ni faze ya mbere. Ariko kuza gusubira mu matongo n'ibyanyu kw'abantu bahunze kurafasha igisirikare gucunga umutekano cyane kuko muhita muhinduka imboni z'igisirikare kiriko kizana umutekano aho hantu. Kandi ikindi nacyo ahantu abantu baba n'umwasi ntaronka ahanyegera. Aha nk'izi za FDLR zose ubona birirwa barigenza za Katoyi za Nyiragongo sinzi hehe. Abanyagihugu bahahunze hamwe bogaruka bakaja muri bijya bice. Yego. Kugira FDLR asubire kuronka ahantu hanyegera bica bimugora. Bica bimugora kandi na AFC bica bimworohera kwaja kuri periferi y'abanyagihugu akaba ari hacungira kugira ntagire uwinjira muri ba banyagihugu. Mugabo ubara amashamba n'amatongo abantu bataye urumva kica kigorana. Rero abantu bahunze barakwiye gushiramwe bakikuramwe ubwoba bakamenya ngo tubwirizwa gutaha. Hari ikindi kintu abantu bahunze bakwiye kumenya. Yego. Ni ibintu bibiri. Icyambere barakwiye kumenya yuko guhunguka ni volonté y'umuntu. Ni wicara mu nkambi ngo urumva ngo ndindiye HCR ngo izoze ngo intekeze ibintu ngo ntahe. Eske HCR urishuwa yuko ikeneye kutaha. Sakazi kayo kazoba gahetse. Yego. Byumvikana ko gutaha ni volonté ya muntu kandi ukabishiramwe ingiro. Narirya ta muntu numwe yo gutangira ngo ratashe. Ico ni cyambere. Icya kabiri bazogende barabe mu bihugu bifise intambara bya Buraya. Kuko birahari. Reka dufate kuri Ukraine n'Uburusiya. Yego. Dufate kuri Ukraine n'Uburusiya. Ni hehe murabona inkambi y'abanya Ukraine yubatse? Muhambwira aho hantu tuzoje kuba visita. Ni hehe murumva ngo HCR yagiye gutanga ivyo kurya ku banya Ukraine bahunze intambara? Hari n'umunsi umwe uravyumva ivyo bintu. Urumva? Yego. Byumvikana ngo izi za HCR izi za JZ zande baza gukindira ngaha mu bihugu vya Afrika. Ni naco gituma iyo habaye ikintu c'intambara mu bihugu vya Afrika bihutira cyane kubaka inkambi z'impunzi kugira ngo akazi kagwire. Mugabe wabo ça n'existe pas. Bigombye kuvuga ngo iki abanyafrika dukwiye kubona ngo naho hoba intambara tumenye yuko ari twe tubwirizwa kugira uruhara gukubaka ibihugu vyacu. Ivyo guhunguka ja mu nkambi ukicara burundu ubonye umutekano garutse shingura amahemu utahi. Kandi bibaye ngombwa guhungira mu gihugu co hanze novuga ngo niyo mugambi wa nyuma kuri jewe. Sinzi mvuze ngo mugambi no niyo rokuru ya nyuma kubwanje kuja gushinga inkambi z'impunzu mu kindi gihugu hanze. Yoba ariyo decision ya nyuma. Ahandi ni vyiza yuko uhungira muri segiteri naka segiteri yiwanyu igarutsemwe amahoro gahituka tukagaruka iwanyu. Niko jewe abanyafrika no bahanura gukora. Kuko kuja hanze kwicara mu makambi y'impunzi mu bindi bihugu by'ibituranyi biduhaye impunzi bibahaye ubuhungiro. Yego ni vyiza kuko wakijije amagara. Muga hari ikindi kintu naco wiyiciye utabizi kuko uhaye icuho za HCR zande kuza kutukindira ku mitwe hejuru. Ari cyo kintu wowe ukunda kuvuga uti biragoye ko izi ntambara babonye ziheze bahomba kuko amahera niko bari mu kirundi bayita ati yabaheze wa mugani. Ibuka afande Kabarebe ari muri Kongo. Aho yayaze n'umusirikare w'umubirigi. Umusirikare w'umubirigi aramubwira ati mwebwe mwahezemo kuza gucura impunzi ngo batahe. Atari ico kintu muzogipfa n'amahanga kuko mubakuriye umukate kwisahani. Ico kintu uribuka ko afande Kabarebe yabivuze? Yego. Nivyo rero ntugire ngo nibindi.
wowe fete iyo uzanye umugambi wo gustabiriza igihugu cyawe ngo abahunze batahe uri kukura umukati ku meza w'abantu benshi yego na Monisco yonyene nta kuntu yo kwishima ha muri Kongo dufate nko muri Kongo na Monisco yonyene nta kuntu yo tamba ngo yego ngo haleluya amina yego uje kubakurira ku isahani umukati ukugwego go hejuru nivyo rero burya umuntu arinza ashiraho ikiroberi kigwanira agateka kiwe n'akabanyagihugu runaka barenganijwe ubu ufise ibibazo byinshi ubu ufise abo mugwana benshi bo kugwego go hejuru urabona dufate nka M23 hari abo abitwa ko bari mu bacungurwa birukanywe mbere wanashaka mugabo bafisa de profit ikijasa batashaka ko M23 ikora ibi yakoze wose umugwi wa mbere yego hari leta muba muhangaye wose umugwi wa kabiri yego hari amakungu muba muhanganye n'amashira hamwe mpuza makungu reka ndabishire hamwe icyo si cya gatatu hari gisirikare mugwana naco kandi gifise n'inguvu kugusumbya n'ibikoresho kugusumbya icyo si cya kane hari n'imyumvire y'abanyagihugu je gucungura nayo muragwana bakavuga atari ku uyu muntu urazi hari n'abandi bakavuga ati yari inka zacu yaturiye amazu yacu abatavuze uko nawe bakavuga ngo ariko yagiye kudukwegera bituma FRDC twiba bituma ntuze FRDC turira amazu kare twari tubanye nta kibazo urumva ivyo bintu kandi witwa ko ari bo warugiye gucungura ari bugwanira nukuvuga rero wemera ibibi byinshi mugabo ofirame ziredita bigatera bitora umuti ku buryo uzosigara urwana na bike kuko intambara yo ntihera memero president de la republique w'igihugu hajya afise intambara bigwana na nyinshi izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.